tugeze igihe cy'isaha zitandatu zirenga ko iminota 10 muri studio za Radio Magaratani FM, akaba ari umwanya wo kumviriza amakuru mu rurimi rw'ikirundi, tukaba tugira tuyashikirizwe na mugenzi wacu Ndayizigiye Richard. Ndakuramukije Richard, nongera ndaguhanikaze. Ndakuramukije Eliane, ndabaramukije mwebwe mwese muteze amatwi ibiganiro by'isamirizi Magaratani FM. Kaze mu makuru yacu y'uno munsi wa gatanu, igenekerezo rya 14 ruhuhuma umwaka wa 2020 n'akabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Igenekerezo rya 14 ruhuhuma uko umwaka utashe usanzwe ari umunsi mpuzamakungu wo kwibuka umweranda Valentin, aho yagwanye agwanira urukundo no kugwanira uburenganzira bwo gushingira abakundana ngo babane abifashijwemwo n'umweranda Marius. Abasanzwe bakora imikate muri zone Minago barashima ko bakorana neza n'abakiriya babo kandi bakaba atantambamye bahura nazo muri ako kazi kabo. Akazi ko kujisha ibirago karafashije abatari bake na cyane muri komine Muhuta, kandi abakora ako kazi barashima ko atamakori y'ikirenga babatoza. Ikena ry'intebe n'ibitabo birateye ingorane ku ishure shingiro rya Kibozi, aho ni muri zone Minago, kuko bituma n'umwigisha atigera yoroherwa mu kwigisha. Mu buhinga bw'ivyuma turiko tubifashwamwo na Ciza Jean Mukanya idonido ry'ano makuru. Gwino muri sanze muri radio Magaratani FM. Ndasubiye kubaramutsa. Igenekerezo rya 14 ruhuma uko umwaka utashe usanzwe ari umunsi mpuzamakungu wo kwibuka umweranda Valentin, aho yagwanira urukundo no kugwanira uburenganzira bwo gushingira abakundana ngo babane abifashijwemwo n'umweranda Marius, yahavuye yicwa urufu rw'agashinyaguro inyuma yo gufungwa kwiwe. Abasanzwe bakora imikate muri zone Minago barashima ko bakorana neza n'abakiriya babo kandi bakaba atantambamye babona muri kano kazi kabo. Nkuko tubibwirwa na Jean Marie Ndayiragije asanzwe akora ko kazi, agasaba leta ko bokorana mu mahoro n'umutekano. Reka tumukurikire, yavugiye kuri mikoro ya Jack Ndayiragije asanzwe yimenyereza kuri Radio Magaratani FM. Dusanzwe turabacuruza ngaha nyene mu Minago, di branche ya Minago, yego ku mikate vraiment ducuruza ku bisanzwe nitwidoga, abakiriya baraza nyene tugacuruza vraiment neza nta kwidoga, kandi imikate yacu biraryoshe n'abakiriya ntibidoga, n'ukuri barayishima abakiriya bakavuga ati ahubwo rero bandanye mukora, imigire muvuga ati muhevye biti byo tubabaza kuko imikate iwanyu iraryoshe cyane gose, ati murakora imikate vraiment kaduhimbara. Ubuzima bwa misi yose arico kamariye cyane gose, kuko arico nkeneye cyose ndakironka bitangoye bivanye n'akazi ndiko ndakora. Ntambamye vraiment cyo mbona icyo twayisaba yo twabandanya dukora neza umutekano. Akazi ko kujisha ibirago karafashije abatari bake na cyane bo muri komine Muhuta, kandi abakora ako kazi barashima ko atamakori y'ikirenga batozwa. Sibomana Odasi numwe mu basanzwe bajisha ibirago, aranatubwira uko bimeze, akagira ko avuga ko bagira ingorane yo kubura amafaranga yo kugura ibikoresho. Reka tumukurikire, yavugiye kuri mikro ya Gasabato Figas. Akazi kanje nkora ndi umucishi w'ibirago, hanyuma nkongera nkabidandaza. Mu bisanzwe ikirago ni ikintu kigoye cyane, iyo turiko turabidandaza turonka akantu k'akarusho. Mu bisanzwe ikirago hamwe kiradufasha. Ibirago mu bisanzwe tubijisha mu bwatsi bwitwa urukama, ngo bwatsi rero buratugora, tubukura ahantu mu mwonga tuvuge mu masoko. Hanyuma mu bisanzwe ikirago gitwara uburyo bwinshi. Bwa mbere turakera urukama, hama tukagwanikira, hanyuma tukagura impivu tukajisha, badoje kujisha tukaca tubisora. Mu bisanzwe akazi ko kujisha ibirago karatwunganira mu muryango, naho ko ubwatsi kenshi na kenshi usanga bukenye bugurwa amafaranga menshi. Intambamye tugira kubura amafaranga yo kugura ibikoresho kugira turonke ikirago cuzuye. Ibikoresho tuvyikurira mu mufuko. Mu bisanzwe ikirago n'ukuri baradutoza neza, nta tagisi ntibiriko baratugora cyane, ikirago tukirihira inoti y'ijana. Ikena ry'intebe n'ibitabo birateye ingorane ku ishure shingiro rya Kibozi, aho ni muri zone Minago, kuko bituma n'umwigisha atigera yoroherwa mu kwigisha. Ni nkuru tubwirwa na Ndayisenga Elizabeth, imwe mu bayobozi b'iryo shure rya Kibezi ryo mu Minago, akagira ko atera kamo leta ko yobaronsa ibitabo kugira ngo bashishikare boroherwa mu kazi kabo, ngo n'abanyeshure baronke ubumenyi bukwiye. Reka tumukurikire, yavugiye kuri mikro ya Felicien Bigirimana. Bandu mwigisha wo mwaka wa gatatu B, abansanze ndi responsable wo kuri Ecofo Kibozi. Ko vyerekeranye n'iyiga ry'abana, musanze abana barakurikirana ivyigwa neza, bisonze iyo ngingo y'abarundi bahirya ejo canke abarundi kazi bavuga ngo nta mashure y'abakobwa, ubu baramaze kujijuka. Turiko turaraba ibitigiri mu mashure, abana usanga dufise cane benshi n'abigeme ugereranije n'abahungu. Inama tugenda
tugenda duhura nazo kenshi urasanga nk'ibintu bijanye n'ibikoresho witegereje muri iri shuri rinyene nsanzwe ndimo mfise abana 70 hari intebe nka 20 usanga abana bicara ari 4 5 hari n'abicara hasi bivanye n'ubwo bwinshi bwabo. Ikindi n'ingorane y'ibitabo, turafise ikibazo c'ibitabo ku buryo natwebwe hagera igihe bikaturengera. Ubundi mu bihe biheze twakunda kubona abana basoma, ugasanga barafise ibitabo byo gusoma by'ikirundi, by'igifaransa, ndetse abantu ugasanga bakuze bazi gusoma neza. Ubu unye usanga hari aho twandika ibisomwa ku kibaho kubera ubwinshi bw'abana, ubuke bw'ibitabo, ugasanga turiko twandika ku kibaho. Rero biranarusha, ugasanga bitwara n'umwanya muremure ntuwuca avansa neza kugira ngo bikunde bishoboke ushika wategerezwa gushika. Ubundi uriko uradistribuwa ibitabo n'akanya gato, ariko umwanya wo uzofata kurenda kwandika igisomwa caba ic'ikirundi canke ic'igifaransa usanga ari ibintu bitwara umwanya muremure. Ico twasaba leta, kandi sinovuga ngo ni ngaha iwacu gusa, biragaragara yuko vyoba vyiza turonse ubwo buryo bukwiye bw'ibitabo, intebe, kumbure kugira ngo abana bashishikare kugira ubumenyi butunganije neza. Aha barovyi bari bamaze iminsi bari mu karuhuko, uno munsi niho basubira ku mirimo yabo, ariko bamwe bakagira amakenga y'umuyaga umaze iminsi uri mu kiyaga, ariko naho biruko benshi muri bo bakaba bariko baravyitegurira. Aha ni naho amakuru yacu y'uno munsi arangiriye. Reka dushimire mwebwe mwese mwashoboye gufata akanya ko kudutega yompi, dushimire uruganda rwa Radio Magatamze FM rwashoboye kudutorokaniza ano makuru. Nitwo kwirengagiza gushimira Ciza Jean yari mu buhinga bw'ivyuma, Richard NDAYIZIGIYE ko yabashikiriza, nabwiye ati mugira umunsi mwiza w'abakundana. Gwino muri sanze muri radio Magatamze FM.